Tukiriko turigina imyaka 62 Uburundi bwacu bumaze bwikukiye, tubigaruke ko gato ivyo kwikukira. Imyaka ya za 60 cabaye igihe gikomeye muri kahise k'umugabane wa Afrika. Mbega habaye iki mu myaka y'igihumbi kimwe amajana 960? Kubera iki ibihugu vyinshi ariho vyarondeye intahe yo kwikukira? Nivyo tuza kuyaga ko mu nkuru nyamukuru bino Musi. Mwiriwe cane, ni Davi, nizere ko meze neza. Iyo myaka yaranzwe no kurondera ubwigenge mu bihugu bitari bike vyo ku mugabane. Ico gihe mbere abanditsi bacise les soleils des indépendances. Nko mu mwaka umwe gusa w'igihumbi kimwe amajana 960, ibihugu 17 vya Afrika vyarikukiye. Kuva mu buraruko gushika mu manuko, waciye mu buseruko ugashika mu burengero, hatibagiwe Afrika yo hagati. Ibihugu vyinshi vyari mu rugamba rwo kurondera ubwigenge bwavyo. Hariho mugabe ibihugu vyo mu bumanuko bwa Afrika, ibihugu nka Angola, Mozambique, Zimbabwe na Namibia vyagiye kuronka ubwo bwigenge inyuma yo mu 75. None Abanyafrika bari bariye amavubi cane. Ico twotahura ca mbere co nuko uko gushaka kuronka ubwigenge bifitanye isano n'intambara ya kabiri y'isi yose. Iyo ntambara yari yatewe n'ibihugu vy'i Buraya, ihitana abantu bari hagati y'imiliyoni 50 na 60. Aho harimwo Abanyafrika bagiye kugwana bafasha ibihugu vyaba bibaganza. Vyatumye uko isi itunganije bihungabana cane. Ibihugu vya Buraya rero vyaratakaje inguvu nyinshi cane kubera ivyononekaye n'uburyo bw'umurengera bwakoreshejwe mu ntambara. Hariho ibindi bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviet URSS vyaciye bibi bihugu rutura ku isi. Ivyo bihugu nyene nivyo vyahavuye bitera intege mu vyo kwikukira, bikaba vyahuriza ku kintu kimwe co kugwanya ubukoroni. Vyatumwa kandi nuko izo Leta Zunze Ubumwe zo atabakoroni zari zifise. Umuryango wa ONU washinzwe mu gihumbi kimwe amajana 945 nawo nyene waragize uruhara runini mu guteza imbere uburenganzira bw'ibihugu mu vyo kwishira no kwizana. Ibihugu vya mbere vyaronse ubwigenge vyashishikarije ibindi vyinshi kwikura ku mukoroni. Muri ivyo bihugu vyaronse ubwigenge imbere y'ibindi hari nka Afrika y'Epfo mu gihumbi kimwe amajana 910, Ghana mu gihumbi kimwe amajana 957, Guinea mu gihumbi kimwe amajana 958 na Tunisia iri hejuru ya Sahara yikukiye mu gihumbi kimwe amajana 956. Ivyo kwikukira rero ntivyafashe inzira imwe mu bihugu vyose. Ibihugu bimwe bimwe vyaronse ubwigenge mu mahoro biciye mu kuyaga n'abakoroni. Aho ni nka Senegal na Mali vyikukiye mu gihumbi kimwe amajana 960 bidakoresheje inguvu. Babikesheje amasezerano bagiraniye n'Ubufaransa. Ibindi bihugu vyategerezwa gukoresha inguvu kugira ngo vyibohore intwaro y'abakoroni. Aho ni nka Algeria, aho intambara yo guharanira kwigenga yabaye kuva mu gihumbi kimwe amajana 954 gushika mu gihumbi kimwe amajana 962. Naho kuronka intahe yo kwikukira vyasize ibibazo vy'ubutunzi, politike n'imibano, Abanyafrika barahigiye umutima w'ubutwari bwo kugwanira ubwigenge no kwihagararako. Incungu nka Kwame Nkrumah muri Ghana, Jomo Kenyatta muri Kenya, Patrice Lumumba muri Congo, Ludovico Rwagasore mu Burundi n'abandi barasize amateka atazokwibagiranwa kuri uyu mugabane. Gushika no Musi ivyo bakoze biracigwa mu mashuri. Uwo mutima wo kugwanira iteka rya Afrika niwo watumye havuka ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika, Organisation de l'Union Africaine OUA mu gihumbi kimwe amajana 963. OUA yahavuye ihinduka Union Africaine mu bihumbi 2002, ikaba igamije gushimangira ugukorana hagati y'ibihugu vya Afrika no guteza imbere iterambere n'umutekano ku mugabane. Dutandukire inkuru ngufi nazo. Kubabaye mu buzima bwo gupanga, ibiciro vy'amazu biguma biduga. Twarabigarutse ko mu makuru yacu yo mu misi heze. Mbega ivyo biterwa niki? Bizohagarikwa niki? Hoho hari n'icizere coba gihari? Ivyo bibazo biri mu vyo yaga igiye kuvuga ko mu buryo bwiharije biciye mu ruganda rw'isekeza yise ndumupangayi. Muri iyi ndwi mu makuru yacu yo ku Musi tuzogenda turabigarukako. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye na mugenzi we Mahamat Idriss
debit no wa Chad baraye biyemeje ko bagiye gufashanya mu bisata bitandukanye by'ivyo bihugu uko ari bibiri. Ivyo byashikirijwe mu itangazo ryasohowe ejo hahise imbere y'uko umukuru w'igihugu ca Chad asubira inyuma. Umushikiranganje Albert Shingiro ajeje imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu yavuze ko mu vyo biyemeje harimwo guteza imbere urudandazwa ruciye mu kirere mu guhanahana ibidandazwa, gufashanya mu gisata c'ubuhinga, gukomeza amahoro n'umutekano mu karere, gufashanya mu vya gisirikare. Bakaba biyemeje gukomeza gukorana gusumba uko vyahahora. Mwakoze kudukurikira, aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Iris News, ahanje tuzosubira ejo.